Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubageza iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kw'igenekezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu 2025. Uyu munsi rero turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu nk'uko mejeje kubivuga, isiriko himbaza umunsi wahariwe umukenyezi. Turayifuriza rero kugira umunsi mwiza abakenyezi bose mutumviriza kuri iyi imbonesha kure. Turanabahaye kazi rero aho muherereye hose n'abandi muri rusange mwese bari mu Burundi, imbere mu gihugu, mu ntara no mu bisagara. Turabahaye kazi bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mukaba mutwumviriza n'abatwumviriza bari ku migabane ya kure. Mwese turabahaye kazi aho muri hose, kandi turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. N'umwanya rero tugiye kugaruka mu biriko biravugwa cyane muri politike, umutekano hamwe n'agateka akazina muntu. Ingingo rero tuza kubagezaho ku buryo burambuye nizizi kurikira. Hari amakuru ariko haravuga ko Reverien Ndikuriyo yasubiye kuremba inyuma yo kuboneka mu gikorane ca CNDD-FDD mu mpera z'ukwezi guheze kwa Ruhuma 2025, kandi ico gihe akaba yarabonetse atanga ufuni bakwe afise nka mbere. Aravuga ko yoba yarajanywe kuri Centre Medico Chirurgical de Kinindo, ubwo ni CMCK mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo vyose rero tubafitiye amakuru y'imvaho kandi y'ukuri ku magara ya Reverien Ndikuriyo ko yoba yifashe. Turaza kubibagezaho kubirabana n'amagara yiwe ku buryo burambuye ni mu kanya gatoye. Hari amakuru dufise y'ibanga ava mu iperereza ry'u Burundi yemeza ko hariho n'umugambi wo kuganagura bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, abaharanira agateka kazina muntu na bamwe mu bamenyesha amakuru. Soko ry'ayo makuru ivuga ko ubutegetsi bwaronse uburozi bukomeye bwakuwe muri kumwe mu bihugu vya rutura. Uburozi ngo ntibusaba kubushira mu mfungurwa canke ibinyobwa, ngo barashobora no kuba ku kintu umuntu aza gukoraho ubusa. Soko rero tukaba ryaduhaye amakuru ku rutonde rw'abantu 7 bariko bararonderwa bidasanzwe ngo bicwe hakoreshejwe ubwo burozi. 3 muri bo turaza kubibabwira nabo mu mashiramwe yigenga, abandi 3 bari mu banyepolitike hamwe n'undi mumenyesha makuru. Urwo rutonde rero ntuze gucikwa, turaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Turaza kurabira hamwe ico Varisito Ndayishimiye na General Bunyoni by'ukuri boba abapfa. Ese rwaba ari urupfu rwa Nkurunziza? Iyi nkuru yo ntuze gucikwa, rimwe amabanga menshi mwanyegejwe. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Tuhejeje kubibabwira mu buryo bw'ipfunyapfunya ko hari amakuru y'ibanga dufise ko hari abantu 7 bariko bararonderwa kugira ngo bicwe imbere y'uko amatora ya 2025 atangura. Ni inkuru rero tuba twabatohoreje kandi dufisiye ivyemezo. Reka rero tubagezeho vyinshi bigiye bitandukanye birabana navyo. Ngo ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bwararonse uburozi bukomeye bwakuwe mu kimwe mu bihugu vya rutura. Benshi bibaza Tanzania, ariko ngo hoba ariho. Ubu burozi rero ngo ntibusaba kubushira mu mfungurwa canke mu binyobwa, barashobora no kuba ku kintu umuntu aza gukora ko gusa. Ntibimeze nka bimwe vya Reverien Ndikuriyo ngo yoba yarabuhawe bushizwe mu muduga wiwe. Iri soko rero ryaduhaye urutonde rw'abantu 7 bariko bararonderwa bidasanzwe kugira ngo bicwe hakoreshejwe ubworozi. 3 muri bo bari mu mashiramwe yigenga, abandi 3 bari mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ubundi no mumenyesha makuru. 3 rero bari mu mashiramwe yigenga, harimwe umwe mu baharanira agateka kazina muntu akunze kwandika cane hano ku mbuga ngurukana bumenyi, aho benshi bahita biyumvira Pacifique Nazwe. Hari umukenyezi bavuga ko azwi cyane ku isi, ko yugurura n'imiryango ikomeye ku isi mu bihugu vya Buraya, Canada hamwe na Amerika. Hari n'umushinga manze bavuga ko akorana cyane na CPI, iyo ni ya sentare mpuzamakungu. Mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo umunyapolitike akomeye ari mu Burundi kandi ari mu nama nshinga amateka. Benshi bahita biyumvira Gatone Rwasa. Uyu yogaba cyane kuko amakuru dufise avuga ko hafashwe n'umugambi ko ategerezwa kwica, ariko ko badakereye ko biboneka abamwisha bari bo. Haya makuru akavuga ko ari hararonderwa bamwegereye cyane uwo kwemera kumuha ubwo burozi, cyane mu bashoferi, mu bakora imodoka ziwe no mu bakora iwe mu rugo. Hari umukuru w'umugambi wafuswe aba hanze rimwe na rimwe bakunze gushira ku muhari w'abagwanyi Red Tabara, ubwo na Alexis Nduhije. Hari n'umunyapolitike yahunze nyene no Frondere yahoze ari ntwazagaba muri CNDD-FDD kunze gushikiriza ivyiyumviro
ivyiyumviro bikomeye mu biganiro bitandukanye ku maradiyo benshi bagahita batekereza Leonidas Hatungimana. Bamenyesha makuru rero ayo masoko akaba yatubwiye ko hari umuyobozi w'iradiyo ikorera mu buhungira amazi igihe yashira habona amakuru menshi y'ibanga benshi bagahita biyumvira Bobo Rugurika. Benshi muri bana rero bakaba bavugwa ku rutonde basanzwe babizi ko banaronderwa cyane nta gishasha kirimwe kuri bo kuko boraba ntibijajari, ariko n'abandi rero batavuzwe kuri no rutonde bo kwitonda cyane abo bahura kuva kera hamwe havugwa abazwi cyane ko ari bo bagomba kwicwa, ariko tugasanza hiswe batavugwa cyane nkuko byagenze kuri Ernest Manirumva. Turafise n'amazina ya bamwe rero mu bavugwa ko batumwe ico gikorwa mu bihugu bimwe bimwe, tukazoguma tunabatoza neza aboja muri ubwo buja bukomeye nabo nyene batazoroherwa bizokurikira. Ubutegetsi nabwo bwomenya ko abo bose babizi ivyo bwokoraho ntivyo kubura inkurikizi, ngo noneho basokuruza baravuze ngo ibuye riserutse ntibaricise isuka. Burundi rero ntibuzokizwa no gusesa amaraso y'abana babwo, Burundi buzokizwa no kuganira bene no gufatana mu nda kwa bene Burundi bose mu butandukane bwabo. Umutegetsi reka azotahura kino kintu ngo ntazahenda Barundi ngo akunda igihugu, ahubwo ngakoreshwa n'ubwoba gusa. Ukunda Burundi vy'ukuri nuzoshobora gufatanya abana b'u Burundi bose. Urwo nirwo rukiza rw'u Burundi, ngo nta rugo na rumwe rukomera mu kuryana. Kuri ivyo rero byo guhana amasumu n'amashano, Reverien Ndikuriyo hari amakuru yavuga ko yasubiye kujanwa mu bitaro Centre Medico Chirurgical de Kinindo CMCK Bujumbura, inyuma yaho rero yasubiye kuremba. Amakuru ahari rero avuga ko Reverien Ndikuriyo ubu ngubu ari mu rugo rwiwe kandi ameze neza. N'umuco rero tuba tubahereje kuri imbonesha kuri hejuru TV kugira ngo ivyo bihuha biriko biravugwa irya nino mu biveko. Hari amakuru rero yavuga ko yasubiye kuboneka atameze neza inyuma y'amasengesho ya CNDD-FDD aheze ukwezi kwa Ruhuma, ariko rero nta yandi makuru araje ahabona avuga ko Reverien Ndikuriyo yoba aremvye. Amakuru duheruka avuga ko Reverien Ndikuriyo yoba ameze neza kandi ariko aratora mitende. Bunyoni niwe yari yegereye cyane nkuru nziza, niwe yari afise n'inguvu nyinshi, niwe yari atunze cyane, niwe yari azi n'amabanga menshi nkuru nziza, niwe werekana ko azi ubwenge mu vyo akora, niwe yari kwagerageza kwikundwa kaza mu binyamakuru, niwe yari yatanguye kwifata nk'umukuru w'igihugu. Nkuru nziza yari abizi ko mu nzu kwa Bunyoni ama amasengesho yo kumutegura ko ari wazomusubirira. Bunyoni yari afise n'ikibazo kimwe gusa, ntiyakundwa cyane n'abasenze kuko bamwagiriza ko yishima kandi ko abagaya. Perezida Ndayishimiye nawe nyene ntiyari kure cyane ya nkuru nziza, yarazwi ko ateriko Bunyoni yararongoye n'akarwi k'abajenerali kateriko Bunyoni. We ntiyubahuka kwigiranya na nkuru nziza, wamenga araciye bugufi, ntiyarazwi cyane mu gihugu, nta n'amatungo y'umurengera yari afise nka Bunyoni atari yaba president. Ndayishimiye yarazi n'amabanga yose y'urugamba rwa CNDD-FDD, ni nawe yari yarabaye mu biganiro n'abarwanya na CNDD-FDD. Ndayishimiye yari afise ikibazo ko aba CNDD-FDD bahuranye ku rugamba batamwemera nk'umurwanya akomeye, bamufata ko ari imvuzi gusa. Ese hagati ya Alengi Bunyoni na General Ndayishimiye boba abapfike? Se boba bapfa urupfu rwa nkuru nziza? General Bunyoni murabizi ko ari mu ibohero, ariko hari n'abandi benshi bamushigikiye. Nkuru nziza yaratinya ko Bunyoni afashe umugambwe yoca afata igihugu bidatevye, yaratinya kandi ko Bunyoni yashikiriye igihugu nkuru nziza atajambo yari gusubira kugira. Nziza yahisemwo Ndayishimiye, yari yibaza ko ari we azoshobora kuguma ategeka uko ashatse. Hagati y'uwimera n'uwiyorobeka, nkuru nziza yahisemwo umwiyorobeka ko nkuru nziza ntiyarazi ubujanja n'ubuswahili bwa Ndayishimiye, kuko Ndayishimiye yanavyivugira ko ari umujanja n'umuswahili. Aho naho rero havuye ko Ndayishimiye ari wahabwa umugambwe. Ndayishimiye na Bunyoni bose rero bari bakeneye gusubirira nkuru nziza, ariko urwanko n'ishari byari hagati yabo byatumye nkuru nziza yizera ko azoguma abaryanisha, agaca aguma hagati nk'umuhuza. Nkuru nziza yari yibikiye ikarata yitwa Pascal Nyabenda. Mu kurondera gutwara umugambwe CNDD-FDD, Bunyoni na Ndayishimiye bose bari bafise umuntu bagwanya, ni Pascal Nyabenda. Kubera Nyabenda yatwara umugambwe CNDD-FDD n'inama nshinga amateka, bose baratinya ko Nyabenda azohava asubirira nkuru nziza, niho bose biha gutyoza Nyabenda, barasigurira nkuru nziza ko umuntu adakuriye kuba arongoye umugambwe kandi atigeze aja ku rugamba. Nkuru nziza aremeranye. Mu nyuma nkuru nziza amaze gutoza ibwirizwa shingiro rishasha, abajenerali baramuremereye ko adashobora
gusubira kwitoza kubera amakuru atari kuvyemera amakungu atari kuvyemera. Niho rero bamwemera ko azogumana ikibanza kidasanzwe nk'imboneza yamaho, ariko akarekura ikibanza c'umukuru w'igihugu. Nkurunziza rero ababaye cane, aca ategura kwihora mu kubima ikibanza c'umukuru w'igihugu, kagiye umusivile amwubaha ari we Pascal Nyabenda. Vyose rero bikaba byategurutse buca batora umukandida wa CNDD-FDD mu matora ya 2020. Abasirikare benshi cane bahoze bagwana muri CNDD-FDD barahamagawe i Gitega gutera ubwoba Nkurunziza, maze abajenerali batanu baraserukira baja no kumvisha Nkurunziza ko badashobora kwemera umusivile nka Pascal Nyabenda. Isaha 7 z'ijoro niho Nkurunziza yagondozwa bigoranye, aca ababaza uwo bashaka, bisanze atabundi bafise yiteguye mu bajenerali kubera umukandida bategerezwa kuba amaze umwaka atakiri umusoda. Felicito Ndayishimiye niwe bari bafise, gutyo rero abarabaye umukandida Pascal Nyabenda arataha zirayoye. Nkurunziza ntiyashizwe, yumviriye kubaka inzego umukuru w'igihugu atazoba afise inguvu, amukikuza abakeba, yiha itegeko rimuha ijambo rya nyuma nk'imboneza yamaho, agumana ubushobozi bw'umugambwe CNDD-FDD. Leta yubakira ku ishari rya Ndayishimiye na Bunyoni kugira baze bame bacunganye. Ndayishimiye na Bunyoni ico bapfa si urupfu rwa Nkurunziza, ahubwo bapfa amatungo. Cambere nuko Ndayishimiye na Bunyoni bapfa ari amatungo kugira hagumana ubutegetsi mu kiringo ca gatatu. Petero Nkurunziza yarafyatuye amamiliyaridi y'amafaranga maze yagaburira ibihangange, ntiyabagaburiye co kimwe. Hari abaronse menshi cane, hari abaronse menshi, hari n'abaronse ayabaye. Mu Bunyoni na Ndayishimiye bose barayaronse ko, ariko Bunyoni yaronse menshi cane. Mu vyatumye rero Ndayishimiye ahindurira amafaranga ibipapuro muri ruheshi 2023. Bunyoni yaravuzwe mu madosiye menshi cane y'ubunyonyezi, ariko ayo madosiye hayasangiye n'ibindi bihangange byinshi byo muri CNDD-FDD. Ahandi naho ivyo yakoze mu gisata ajejwe, abandi basanga babikora uko nyene mu bindi bisata bajejwe. Niko Bunyoni yaratunze ararenza, ariko n'abandi baratunze vyinshi mu buryo budasiguritse. Ni nayo mpamvu naho bamwagiriza amatungo y'umurengera batemera kuzana mu butungana amadosiye asigura amatungo iyo yazananye. Havuzwe rero politike y'agapapu muri CNDD-FDD. Umwe mu bazi neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwubatse niwe yadusiguriye ico bita gupapurana muri CNDD-FDD. Nufise ibintu byinshi cane, baragufunga ukavayo bakwatsa amatungo ateye make. Uburari Giswaswa, Rajabu mu rwizatunga Gisiga. Ejo bundi rero hari n'ubundi mu rwizatunga yitwa Silvestre Benda hamwe wa Dieudonné Murengera Ntwari. Baciye rero muri bene ivyo bihe byo gupapurana amamiliyaridi bice mu butungane. Byo twarabibonye rero binasigura ko Bunyoni hazopapurwa ibitari bike mu butunzi afise. Ndayishimiye rero ntashobora no kubandanya yihanganira kubona umukeya wiwe afise amatungo angana kuri aho. Yo nararibonye ariko avuga ko ifungwa rya Bunyoni rimwo muri politike y'agapapu ya CNDD-FDD. Iyi politike y'agapapu rero tuzoyigaruka ko mu zindi nkuru. Ni politike y'abasuma ishobora no kubandanya yica ubutunzi bw'u Burundi, na hirya benshi mu bihangange bariko baraja kunyegeza n'amatungo yabo hanze y'igihugu kugira ntibaze bapapurwe ivyo bivye navyo. Ndayishimiye na Bunyoni rero bariko barapfa umwina w'ubutegetsi. Aho Bunyoni afunzwe, Ndayishimiye yaraginye Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere yaho, nk'uko yabisabwe na Nkurunziza, nk'uko kandi yabisabwe na Perezida Kikwete yahoze arongoye Tanzania. N'abarundi benshi rero ntibazi n'ingufu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni rero bagize nuko Nkurunziza atarakiriho ngo abaje hagati. Basigaye ari abami babiri atawugaba ubundi. Myaka 2 bamaranye muri leta yari yo gutegana imyereka, umwe wese yarazi neza ko azokura ubundi. Ndayishimiye rero yamaze imyaka 2 yiga ingene azoheza Bunyoni. Bunyoni nawe yamaze imyaka 2 ategura ingene azoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka 2 agerageza kugarama riba y'amatunga Bunyoni, yongera yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni rero ntiyavuga byinshi, ariko nawe yaramaze imyaka 2 ategura isenyuka rya Felicito Ndayishimiye. Uretse inyenyurana rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni barafise n'ibindi batigeze bahuriza ko muri politike yabo. Ikibazo kijanye n'imigenere y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihuriza ko, atari uko umwe yo bakunda u Rwanda kurusha ubundi, ahubwo kubera Bunyoni yabona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe mu makungu. Ndayishimiye nawe yabona ingabo za FDL zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Ni naho havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye
Ndayishimiye bagwanira kuco bita iragi rya Nkurunziza. Bunyoni rero akagerageza kuba wokingira amafuti y'ubusuma bwo ku ntwaro ya Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye shaka kuboneka nk'uwaje gukosora. Ariko ikiboneka nuko Ndayishimiye ariko arubaka n'inzira nshasha yo kwigarura amatungo y'igihugu abanje gukoraho inzira zubatswe na Nkurunziza. Muri rya nyinyurana ryabo rero Ndayishimiye yarinjije igitsindo gikomeye mu kubuguza Bunyoni muri Nyakanga 2022 ndetse arakurikiranwa n'ubutungane. Bunyoni ntiyemeye ko yatsinzwe, nawe yarongereje akariro mu kurondera isenyuka rya Ndayishimiye kwamaze imyaka 17 mu butegetsi. Ari byinshi Bunyoni ataragishoboye maze gukurwa mu mabanga. Ndayishimiye nteronze n'amakuru n'ivyemezo bikwiye ku byo Bunyoni yategura niho biboneka mu rubanza rwa Bunyoni, ariko Ndayishimiye yabwiye ko amaze kumufata azoshobora kumukurako amakuru yose byaramunaniye. Ivyo rero ni biba biriye muri CNDD-FDD. Bunyoni Ndayishimiye ntibapfa ivyo kurondera ukuri ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, basanzwe basharikanye kuva kera. Bunyoni Ndayishimiye bapfa ubugabo, bapfa amatungo adasiguritse bakora mu ntwaro y'akajagari, bapfa ubutegetsi. Umwe wese muri bo hakeneye kwigarura ubutegetsi bwose abanje guheza ubundi. Ingano yabo rero nta nguvu na zimwe idakoresha, harimo inguvu z'abapfumu ndetse n'iz'uburozi. Urupfu rwa Nkurunziza ni kimwe mu bigwanisho by'iyo ntambara ya Bunyoni na Ndayishimiye, ariko hano ho aho bigoreye bariko bapfa n'umupfumu iyo bavuga ko afise ivyazi mu rupfu rwa Nkurunziza. Bunyoni Ndayishimiye rero baba bageze aho umwe yoba yaragerageje kwiba umupfumu wundi nakamaramaza mu ntwaro y'abavuga ko bashize imbere Imana muri CNDD-FDD. Twamwe twibuka ko atari abantu bashira Imana imbere, Imana yamye iri imbere. Umuntu rero arayikurikira canke akayiha umugongo, ibindi byose no bubeshi muri politike. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira iyi mbonisha kuri ya Hejuru TV. Mwese mukunda mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Hose rero uraza kuronka ibi babivugwa cyane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, menyesha amakuru, inkuru twabakuriye amatohoza hamwe n'izindi zigiye zitandukanye. Imana bahezagire mubananye kugira wa gatandatu mwiza.